Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Baturayisilamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana bivanye n'aho muherereye, abari mu gihugu hagati, yaba ari mu bumanuko bw'isi, mu buseruko bw'isi, mu burengero ndetse no mu buraruko. Ndabaramukije mvuga ati amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Imbere byose tubanza gushimira Imana umuremyi w'igihugu n'isi, we wadushoboje kuba tukibazima ndetse n'umwanya w'amasaha, kuko ari benshi bipfuje gushaka kuri umwanya wose ariko bitakunze, ariko je nawe turabishimira Imana, nibyo gushimira Imana. Hama mberutse gatoyi narakiriye telefone y'umuntu yabajije ku kibazo cyerekeye ku bana batoyi, ibimenyetso bigaragaza ku bana batoyi. Ndavuga ati ibimenyetso nabivuze mu kiganiro ko gusoma ndakunda kwikana ibiganiro byacu, ariko kuri umwanya wose aha afata umwanya kugira ngo ushobore kuja kuja kubicisha ko ushobore kubivuga kugira ngo wumve bifitiye. Hama naravuze iyo natanze kivuga ibyerekeye ubwoko bw'ibifungo abantu b'abarozi bakoresha mu gushobora kuroza abantu, mu gushobora kugira nabi abantu. Ndabivuga ko nakunda kuvuga ati wowe ufise uburozi, wowe waroze uburozi bw'irani, uburozi ko bw'imbibe bw'ibipaka. Kuvuga rero uburozi bw'ibifungo burafise ubwoko. Baravuze gufungwa mw'icupa, baravuze gufungwa muduze zino nkono abatwa babumba, gufungwa mu nkono, twaravuze gufungwa biciye ku isi, twavuze gufungwa biciye ku zuba, no gufunga igifungo c'ukwezi. Hari igifungo c'ukwezi, igifungo c'izuba, igifungo co mw'icupa, igifungo co munsi y'ubutaka, n'igifungo c'ukwezi. Aho onye rero kugira ngo byose bimenye bivana n'uwakuroze. None yakuroze yisunze iki? Yakuroze aciye ku zuba, yakuroze aciye ku kwezi, yakuroze aciye kw'icupa, yagufunze mw'icupa, yagufunze yakubise munsi y'ubutaka, yagufunze mu ntuzeyi ni kuvuga yuko ibyo ubwo burozi iyo umaze kurogwa, hariho kurogwa no gufungwa, ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo turiko turavura umuntu yarozwe gusa, amafaranga tumuvurira ko ni make gusumba aho usanga turavura umuntu yarozwe akongera akanafungwa. Kandi bajya baramafunga kenshi na kenshi nuko haba hari ibyo baronderako, cyangwa ugasanga ibintu byo mu miryango by'ibyohoni. Hama nagerageje kubivuga, ariko reka nshishemwo ndabaheze n'ikiganiro cyerekeye kwanza jini anaitwa Jini Makata wa Makatani. Naho nyine narigeze kumubazwa, ariko kanduwe umwanya kugira ngo ndamwishura. Hari uwo baje ati kubera iki Jini Makata wa Makatani akunda kubonekana ku munsi wa kabiri. Barabwire yuko abo barozi bose mwumva baroga bagira barafise imisi yabo. Kira muntu wese twisunze izina ry'iwiwe arafise umunsi umwe mwiyinga cyangwa imisi ibiri mwiyinga, ashobora kuba afise ingufu zo gukora ibyo akwiriye gukora. Ni kuvuga iki? Burya bwami bwiwe aba abufise. Nk'akaro gatoyi zo kuraba ku bwami bubiri, hari ubwami bw'amajini meza n'ubwami bw'amajini mabi. Ubwami bw'amajini meza ni ubwami bw'amajini yitwa amarohani, ava mu bwa kaisi ama katika falme za kindiasi. Ko ngaha ku isi musanzwe muzi ko ngaha ku isi hariho abaperezida, hariho abayobozi batuyoboye. No ngaha ku isi nyene hariho ubwami bw'amajini. Aha ku isi hariho ubwami bw'amajini meza n'amajini mabi. Ko ngaha ku isi amajini ni menshi cyane rwose gusumbya abantu, ku buryo ushaka gusanga nk'umuntu umubiri wiwe agendana igiharuro cy'amajini bake banyuma hafi 350. Mugabo bose gusanga bose ntaco bamumariye. Ugasanga hari umuntu ashobora kuba afise ijini rimwe, ugasanga asumbije ugiye afise amajini ashika 365 nk'uko oya. Ni kuvuga rero umurozi ugira kuroge aramanza akaraba agira rugende nk'akaro gatoyi, agomba kuroga umuntu yitwa umuntu bayitwa
nk'umuntu uba yitwa ayo afite izina ritangwa ni udome uyu afite izina ritangwa udome ni kuvuga iki? Ashamaze akaraba uyu muntu inkomoko yiwe ni iyihe, ni ukuvuga inkomoko yiwe ni iyihe, ni umwanya uyuhe mubi muyiyinga iwiwe. Nk'akararo gatoya, hariho nabwiye yuko makatani akunda kuza ku munsi wa kabiri. Ni ukuvuga iki? Abo bantu bafite amazina atangwa na S cyangwa na R cyangwa na F cyangwa na P, ni ukuvuga ayo masaha kuva saa moya gushika isaha indwi, abantu baroroshe gushobora kurugwa. Kubera iki? Acaraba ijya nguvu yiwe akoresha ujya mu rozi, tasanga ikonekise n'iki shetani yitwa jini makatani, aho arashobora kukuroga neza. Hakaba n'abandi umva bogina abonangi barogwa ku wa kabiri, hakaba n'abandi bashobora kuroga ku wa mbere, abandi bashobora kuroga ku gatandatu, abandi bashobora kuroga ku munsi wa gatanu, bivanye n'isaha yiwe, kuko kila muntu wese afise isaha mbi n'isaha nziza. Mugabo ushobora gusanga nta by'isaha nziza n'isaha mbi, usanga uyu muntu arahari, mugabo usanga afise ibindi birenga bimugira kugendanira. Makatani kugira ngo umwirinde biragoye cyane rwose, biragoye kwirinda ikintu utamaze kwipimisha wanzu urabe ico kivako. Ntushobora kwirinda ingwara, ntushobora kwikingira ingwara utamanje kwipimisha. Icyo nababwira yuko ni byiza yuko abantu uko batukurikirana ko mwamanza mugira mwamanza mugakoresha ibipimo mukimenya ubuzima bwanyu bine bumeze bine buteye naho bugeze. Cyose rero hari umuntu yambajije ati none kubimenyetso byerekeye abana bibize gute abana bafise ikibazo cy'ubugwayi. Je nazi yuko ikiganiro nagitanze ndakivuga bena kibuze be nka kabiri, ariko reka turaye ko soya kandi gurante kubahereza iyo nyigisho kugira ngo mutahure gose gusumba. Hariho ibimenyetso bibi bibonekana ku mwana, ku bana ibimenyetso ukabibonye udocumira kugerageza umwana wawe ushobore kumuronderera ubuvuzi kare amataro atariga. Kimenyesha kwavuze yuko umwana gukunda kurira cyane gose mw'ijoro masaha y'ijoro, umwana akunda kurira cyane gose mu masaha y'ijoro. Ariko rero gaho onya bitahorereza, umwana ashaka kurira kubera agwaye, umwana ashaka kurira kubera ashonje, umwana ashaka kurira kubera wabwinye ibere. Ibyo byose birashoboka. Mugabo mu gihe umwana ntanzara afise, umwana wamwonkeje nta kibazo afise, bityo onya yuko ari ibimenyetso bigaragaza yuko hari shitani kitwa cyaje kudura yamaze kwinjira mu mubiri w'umwana. Kenshi na kenshi binakora abana bakiri batoya. Turavuga ikimenyetso kigira kabiri ni kugira umwana kugwara bijya ibintu bito bya midiga. Gafra ukabura umwana yikubise hasi, urabona ameze kagentu cyagiye usanga umwana ibintu nk'ibyo honye. Ariko aho onya bagerageje gukoresha ingwara zo kwa muganga zose, nta ngwara nimwe mwamutoye, ariko na kimwe afise. Gerageza mugende umurondere umuti hakikare, umuvure amazi atarenga inkombe. Ikimenyetso kigira gatatu, umwana wawe gushaka gutira kuvyara umwana kwamuvyara maze kumuvyara umwana akagera ku mwaka amezi 8 natumana ntagatanga kuvuga, mwaramukije akaragi nta kirima afise na kiyata afise, umwana agatira kuvuga. Ibyo byose ibimenyetso bigaragaza yuko hari icetani yinjiye mu mwana wawe. Kandi ni kugirane umwana mw'ijoro, umwana mw'ijoro mwasinziriye ukumva umwana ariko aramera nk'ugomba kuguruka, akumva umwana karamera nk'ugomba kwiruka, ukumva umwana mbe haho birashika umwana wawe mwajyanye mw'ijoro, ukabona umwana aravyutse wenyene arasohotse n'icyo urasinziriye, aragura urupanga arasagiye, ukabona umwana aragiye utazi yagiye, ukaza gushituka umwana yarengaye. Cyo ni ikimenyetso kibi cyane kigaragaza ikimenyetso cy'uburozi mu mubiri w'umwana wawe. Ikindi kimenyetso kigirane gukunda kuvuga cyane gose mw'ijoro. Umwana muraryamanye akavuga ibintu yasinziye karivuga na wenyene atamuntu n'umwe akamuvugisha. Icyanyuma gukunda kurya insya z'amenyo,
umwana yasinziriye ukabumva karahekenye isazi y'amenyo agira ibintu nk'ibyo honya. None nyuma y'ivyo honya niyihe ngaruka y'ibyo bintu, n'ikihe kibazo kigaruka mu gihe ivyo bintu uvirengagije? Reka turabe ingaruka y'ibyo bintu niyihe. Ingaruka y'ibyo bibazo byose maze kuvuga yo kutivuza, kudashobora gukurikirana ubuvuzi kugira ngo uvugwe bimere neza, hariho ingaruka mbi rero igaruka. Ingaruka ya mbere no kugira ni guhinduka umuntu, ubona umuntu gafra, umuntu abaye umusazi. Iyo wavutse ukomeye uri muzima nta kibazo na kimwe ufise, ariko kubera ko abavyeyi bawe batigeze gukurikirana, kimwe kubera ko nawe wenyine utigeze wikurikirana, wararozwe, ibimenyetso byose urabifise, waricariye, uratekanye, ni kuvuga iki? Ukasha wumva umuntu bukwi na bukwi ahindutse umusazi. Salama mzee wangu. Tubona umuntu bukwi na bukwi abaye umusazi. Umuntu yakuze yarakomeye ameze neza, ukabona ngo umuntu atayimuzi ucari gusa. Wewe ntanze bino biganiro byegaragaza ibimenyetso by'indwara, ni kugira ngo bigufashe kugira ngo ushobore kwivuza. Iyindi ngaruka igira kabiri, ni kugira udosanga umuntu gafra giturumbuka, ukabona uko maganira n'umwana wawe cyangwa n'umukenyezi wawe cyangwa n'urubyaro rwawe, ukabona gafra gato umuntu ivuza asa napfuye giturumbuka. Abaruzi baramutora bagiye kumurya, bagiye kumurya. Nacyo cyo nkunda kuvuga, abantu muzi ko mwapfishije abanyu, akunda kwama mwarose abantu mwapfishije. Abo bantu banyu ni kuvuga yuko ntaho baraja, ahubwo barabizwe mu nzu zabo cyangwa barabakoresha yindi bwima ya misi yose. Rukunya rero nizere yuko nagerageje kugira nagerageje gusigura ibintu bitahuritse, hama dukurikira ikiganiro gikurikira. Murakoze cyane rwose.